Hello everyone guys, ndasubiriye kubaha ikaze cyane. Nizere ko muri impore aho mwe wese aherereye. Muri iyi video nje kukwereka ukuntu woshobora kubona yuko mu ma application ufise ata application umuntu yoshobora gukoresha akwinjirira muri telefone, mu yandi majambo ngo ashobore kuguhakinga yifashishije application usanzwe ufise muri telefone yawe. Ivyo nk'abantu benshi bahora bavyumva mu mafilime, ukaza wumva ngo nk'umuntu kanaka bamwinjiriye muri telefone yiwe biciye muri application afise muri telefone yiwe. Ni nka bijya muhora mu mazi imisi mubona canke mwumva muri Amerika bariko bariyamiriza TikTok. Rero nuko umuntu ashobora kwifashisha application mu kukwinjirira muri telefone yawe akabona, donc akinjira akayikoresha abicishije muri application wewe utunze muri telefone. Rero ivyo nivyo nje kukwereka uburyo woshobora kuraba yuko iyo application utoba uyifise. Guys, imbere yuko tubandanya baza mufashe mukore kuri subscribe ngaho hepfo, mufyonde no kugakengeri kugira muze murabona ibivyigwa vy'ubwenge nza ndabaha, kuburyo igihe cyose shize ko akantu k'ubwenge nkaka telefone yawe ikikuzanira notification. Twagiye rero, je nabategurira ibi vyigwa ni jewe nyene Black Obama, umanda batamwo utu trike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Guys, ntagutevya rero ni mubanze mufashe muce mufyonda jeme mu partage abandi utu tuntu tw'ubwenge. Uraza rero muri parametre yawe ya telefone, okay? Hama umanuke hajya muri security, hajya uca mu gushiramwo code ya telefone. Je ni ngaha muri security, hama umanuke hepfo hose kuri jambo rihereza ryanditse ngo advanced options ari rya nyuma, hamufyondeko ndibaza mwaribonye guys. Hama ucuza hariya hejuru handitse ngo device admin apps, hama uce ufyondako. Okay guys, mubona yuko jewe nta application nimwe umuntu ashobora gukoresha nyinjirira muri telefone mfisemwo ngaha muri telefone. Okay, nk'iyi rero irimwo nk'ubu akatukuguruye, hona dugaca tugira ngaha kuri activate this is device admin app, no kuvuga murona ko kuguruye. No kuvuga iki rero, nifashishije nk'ubu jewe banyivyiye telefone yanje, ndashobora guca ni connecta mo Gmail. Urabona yuko iyi find my device, no kuvuga ushobora kubona aho jewe ndi. No kuvuga wowe ntwaye telefone yanje nkakoresha Gmail nkayiconnecta mu telefone y'uwundi muntu, ndashobora kubona iyi telefone yanje iri kiraja. Kubera iki? Kubera aka kantu kuguruye. Ariko rero iyo kugaye tugaca tugira ngaha kuri deactivate this is device apps admin app, tugaca tukugara. Aha nta muntu ashobora kubona aho turiko turaja. Murumva yuko umuntu ashobora kugutrackinga yifashishije ama application azoba ari ngaha. Wewe rero uza kuza ugabona bakuzaniye ama application arenga imwe, je murabona yuko atayi niri hari. Iyi nayo find my device ni nka maps isanzwe ikoranye na telefone. Rero wowe iyo uza kuhasanga iyo ariyo yose uce uyugara mu gihe iyo application ata bintu vyatari uyikoresha, canke donc birakenewe yuko uyugara mu kumvo zo kwikingira. Ako ndibaza muragatahuye. Okay, hariho abantu rero dufise ama telefone atameze kumwe, ndabereke ahandi hantu mushobora guca kugira biborohere. Ushobora kuza kuri recherche, aha kuri search aha hejuru ukandika ngo device admin app. Okay, ugaca urindira. Murona yuko bamaze kuduha irya jambo ngiyo ngaha, hama duca dufyonda ko iri jambo baba baduhaye nyene. Hama murona yuko bica vyugurukira hanze, uca ufyonda hejuru kuri device admin apps, ugaca wemeza ko, hama ugaca ubona rero ayo ma application wewe ufise. Guys, murona yuko ari akantu k'ubwenge. Mubandanye mudushigikira mu gukora kuri subscribe guys, mu partage abandi ibi vyigwa vy'ubwenge. Murona yuko tugerageza tukabazanira utuntu tw'ubwenge kandi dushobora kubafasha mu buzima busanzwe. Guys, ibi rero nibaze yuko ari akantu k'ubwenge kagwigishije. Urashobora kwikingira bivanye n'ibintu ubukorera kuri telefone yawe. Urashobora kubukorera ibintu kuri telefone yawe, ivyo bintu mu gihe bigiye hanze bigashobora donc kugarukako. Rero aka kantu yukaravye urashobora kwikingira abo bantu bashobora kukwinjirira muri telefone yawe
bakoresheje iyo application. Abo bantu rero bashobora kuba ari barya bene application donc bavuze ati umuntu wese afise iyi application kana iyi application tugomba twinjire muri telefone yiwe turabe ivyo bintu avugana n'abandi canke nyene bakurikirane ivyo baba bashatse gukora muri telefone yawe. Nuko rero nibaze yuko akantu ari akingenzi cane wari ugakeneye, ca wandika muri commentaire ikindi kintu ushaka yuko twokwigisha, hasigaye ndakubwira ati bye bye, tuzosubira mu kandi ga trick kazokurikira. Ciao ciao.